Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muhereye irya nino mu makungu ya kure. Mwe mwese mudukurikirana muherereye ku migabane itandukanye y'isi, abari ku mugabane w'abanyamerika, ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu bihugu vyo ku mugabane wa Afurika, mu bihugu bigiye bitandukanye, abari muri Zambia, abari muri Afrique du Sud, muri Kenya, muri Uganda, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Kongo, mu buseruko no mu bumanuko muri Tanzania, mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hamuraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ni amakuru ariko arava ngaho mu bihugu bitandukanye, ibihugu vyo mu ibihugu cane cane ngaha mu burengero no mu buraruko mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, aho rero hariko haravugwa amakuru atandukanye avuga ko umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, ari n'agashavu, ari n'umubabaro ntangere inyuma yo kumviriza ko abasirikare biwe bagabwe ko igitero ngaho mu kibira. Ni inkuru y'agashavu, inkuru yashavuje benshi, inkuru yababaje abenegihugu batandukanye, inkuru yakoze ku mitima y'abategetsi ngaha mu Burundi, igakora ku mitima y'abajenerali batandukanye ngaha mu gisirikare c'u Burundi ca FDNB, nyuma yo kumviriza ukungene igitero ciswe operasiyo y'inkuba, inkuba operation, aho yabereye ngaho mu kibira, ni mu ntara ya Cibitoke, mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cacu c'u Burundi. Abasirikare benshi bahaguye, ubutegetsi bwa CNDD FDD n'igisirikare ca FDNB nta kintu bariko baratangaza kuri izi mfu z'aba basirikare baguye ngaho mu kibira. Inkuru ya SOS Media irerekana ibiziga bimwe biriko mu masanduku ariko n'amadarapo y'igihugu, kandi biboneka ko atwawe n'abasirikari, abandi bambaye impuzu z'igisivile nyine, ababo bariko baraja gushingura, guhamba ababo bo bari bambaye impuzu zisanzwe z'igisivile. Bikaboneka ko hari abasirikare benshi bariko barabandanya kuja gushingurwa, guhambwa, kandi mu gihe ubutegetsi bwo bubandanya kunyegeza amakuru y'ivyabaye, ariko bamwe mu basirikare barokotse ivyo bitero, ico gitero ciswe igitero c'inkuba cabereye ngaho mu kibira, bakaba bavuga ukuri kose ku vyabashikiye ubwo bari ngaho mu kibira. Umwe yaragize ati rero ubwo twari uwatanze intahe yari kuri kamera, yari ku burinzi nyine, murazi ko bamwe baba bari mu mirimo itandukanye, mu buzi butandukanye, bamwe bagiye gukizura, abandi bari mu kigo baryamye baruhuka bafise akaruhuko, ariko hakaba hari n'abakora uburinzi bwa nijoro. Ngo ico gitero c'inkuba cabaye mu gihe c'ijoro, ubwo uwari kuri kamera yaciye abona ibintu bidasanzwe, abona abasirikari bambaye impuzu zidasanzwe kandi banateye mu buryo budasanzwe.
ubwo buryo budasanzwe rero izo ngabo zari zambayemo ngo uwo ari kuri kamera yibwiye ko ari amadayimoni canke vya bivejuru bajya yumva bavuga. Rero ngo yabonaga bambaye impuzu zikomakomeye cyane, batwaye n'inkoho zikomeye kandi bagenda mu mwijima badatsikira. Ibyo ngo vyaciye bimutera ubwoba, abona ko ibibateye ari ibintu bidasanzwe. Ibyo byose rero byaciye bimutera ubwoba, aja kumenyesha no gutabaza abasirikare bagenzi biwe bari mu kigo. Mu kuja gutabaza rero yashitse aho yagomba gutanga sinyare ko abona ko hari ibidasanzwe biteye mu kigo barimwo ngaho mu kibira, aca asanga abo yatabazaga bari babishe kare. Yibaza ukungene binjiye mu kigo, abari kuri kontrole za kamera ntibace batahura ko hari umwasi yoba yabinjiriye. Avuga ko ababateye baje nk'inkuba kandi baje bafise ubuhinga budasanzwe, ubuhinga bwa none burenze ubw'ingabo z'u Burundi zari ngaho muri ico kigo kiri mu kibira. Ivyo rero ngo abarundi barabinyegejwe. Ivyo yabitanzemo raporo uyu musirikare, abibwira abasirikare bakuru mu gihe bariko baratoragura imirambo y'abasirikare b'u Burundi bari biciwe ngaho muri ico kibira. Amakuru yazindutse avuga ko ibitaro bitandukanye vyo mu ntara ya Cibitoke n'ibindi vyo mu ntara zihegereye intara ya Kayanza n'ibitaro vyo mu ntara ya Bubanza na Bujumbura vyari vyuzuye imirambo, cane cane moruge. Amamoruge yo mu gisagara ca Bujumbura na Gitega yari yuzuyemwo imirambo. Nawe birumvikana koko ata bitaro vyopfa kwakira imirambo 180 icarimwe. Ivyo ngo vyaraboneka ko rero bari abo basirikare b'u Burundi bari biciwe ngaho, babanza kujanwa mu mamoruge kugira ngo bazomenyeshe ababo ko ababo batakiriko boba baraguye mu migwano. Iyo migwano ariko yaciye inyegezwa gushika mangaya. Ubutegetsi ntago buriko buravuga uko ngene vyoba vyaragenze n'icoba carabaye kuri abo basirikari b'u Burundi bo bariciwe ngaho mu gihugu c'u Burundi nyine mu kibira. Ubutegetsi ntibuvuga niba koko bwoba bwaratewe canke niba hari igitero coba carabagezeko. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 nibwo hoba haramvikanye igitero gikomakomeye cane cagabwe kivuye mu buraruko bw'igihugu, aho umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza yariho ico gihe yaciye avuga ko boba baratewe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda kandi ko ngo ico gitero bazokishurira. Ivyo bitero rero bibera mu kibira, Uburundi bukaba bubandanya buvyagiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda, ariko kushika mangaya umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye arahoze yanumye. Nta wundi mutegetsi yagize ico ashima kwishura kuri ico gitero kiriko kiravugwa, mbere n'amakuru ariko arabandanya kugenda akwiragira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Yaba umuvugizi w'igisirikari c'u Burundi General Gaspard Baratuza, nawe nta kintu na kimwe ariko arashikiriza ku bijanye n'ivy'ico gitero coba cabaye. Uyu mukuru w'igisirikare c'u Burundi General Prime Niyongabo, nawe nta kintu ibiro vya gisirikare c'u Burundi vyoba vyaciye bishima gushikiriza, na cane cane muri eta majoro y'intwaramiheto nyine z'u Burundi, nta kintu na kimwe bashikirije. Ni mu gihe kandi n'abajejwe iperereza nka General Ildefonse Habarurema, nawe nta kintu yoba yashikirije. Nta hantu na hamwe hariko haraboneka ikijanye n'amakuru yovuga kuri ivyo vyabaye. No mu bushikiranganje bw'umutekano, intwaro yo hagati, iterambere rusangi, nabo nta kintu baciye bashima gushikiriza ngo Petero Nkurikiye agire ico ashikiriza. Urundi rupfu narwo ruvugwa ni urwa Majoro
Nizeyimana Renovati bivugwa ko yapasinze canke yasoje amasomo yiwe muri rya shuri rya isikamu ku cyiciro cya 36 nawe bivugwa ko yapfuye. Amakuru arabandanya kugenda akwiragira ko uyu nawe atakiri mu bazima. Ababuze ababo bose turabahojeje, ukaba ufise uwawe yari ari ngaho mu kibira, witegure ko umwanya n'umwanya bashobora kukubwira ko yoba yahasize ubuzima, yoba yapfuye. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza kugera ko wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama ugaca ujya ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Numwejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane. Tubibutse ko mushobora gushikiriza kandi n'ivyiyumviro vyanyu, ivyiyumviro kuri aya makuru tugaca tubishikiriza abadukurikirana aho baherereye hose ku isi.